ivyo bikorwa muri urwo ruganda nibaza yuko ica mbere bigamije nuko dushobora kugira ico duterereye mu vy'ubutunzi bw'igihugu, aho tuzoshobora gushirako novuga ati inguvu cane ku vyerekeye entrepreneuria. Muri entrepreneuria rero dufatanye entrepreneuria n'ivy'ubuhinga ngurukanabumenyi kugira kumbure ibikorwa dukora canke ivyo twoba tudandaza bishobore kuba bisohoka n'igihugu. Nibaza yuko kazoca kaba n'akaryo yuko isoko itoba ari Uburundi gusa ahubwo yoba isi yose. Rero ica mbere isekeza rizoba rigamije nuko twidandaza tukadandaza ibikorwa vyacu, ariko kandi tukamenyekanisha ivy'ubuhinga ngurukanabumenyi na cane cane muri kino gihugu cacu. Novuga ati turacari mu bihugu biri kure mu vy'ubuhinga ngurukanabumenyi. Turavye nko mu ntara zo hagati ni bake bakoresha ivy'ubuhinga ngurukanabumenyi atari nko kuyaga, ariko ata kintu gikomeye novuga bashobora gukora ngaho bashobora kwimarira gishobora kubatunga kigashobora guterera mw'iterambere ry'igihugu. Rero iryo sekeza ni kugira ngo babimenye bose n'abatari babizi, ni kugira ngo bashobore no kumenyekanisha ivyo bakora, ariko novuga yuko ari aho tuzoca tuvyerekana kuko tuzogira ama formation, ama atelier canke tuzogira n'umugambi twise igicaniro tech bizotuma dushobora kuraba mbega ni nkihe ngorane dufise canke novuga ati entreprise canke igihugu coba gifise kugira ngo dushobore kugitorera inyishu mu buhinga ngurukanabumenyi. Mu buhinga ngurukanabumenyi ati rero ni iki? Ubuhinga ngurukanabumenyi turakunze kuba dufise amatelefone y'ama Android twese, ibikorerwa muri iyo telefone vyose novuga yuko ni ivy'ubuhinga ngurukanabumenyi, kuko si ikintu novuga ati wowe nyene ugira, ariko hariho icuma, hariho ico novuga ati programme canke logiciel igufasha kugira ngo ukore ico kintu. Ico kintu rero novuga ati gikoreshwa n'umuyaga canke kumbure n'umuyagankuba vyose bifatanye, ni ubuhinga ngurukanabumenyi. Turazi yuko kuva kera twandika makete, ariko uno musi ni gake ushobora kubwira mugenzi wawe canke umenyekanisha inkuru yawe wanditse ikete. Rero ibi vyose dukora mu guhanahana amakuru canke ivyo vyose dukora kugira ngo bidufashe dukoresheje nk'ivyuma nyabwonko, kenshi ivyo vyose novuga ati ni ubuhinga ngurukanabumenyi. Novuga yuko aho tugeze ubu turamaze gukora ico novuga ama application canke ama logiciel, aho ejo bundi haheze twashoboye gushira ku mugaragaro logiciel twakoze izoshobora kuraba canke kubika ivyo ibikorerwa mu ma etat civil, logiciel twise logiciel de gestion d'état civil. Nico ni igikorwa tumaze gukora mu buhinga ngurukanabumenyi, ndetse n'izindi logiciel tumaze gukora zoshobora gukora mu ma pharmacie canke ama banki. Ivyo vyose novuga ni ibikorwa tumaze gukora mu vy'ubuhinga ngurukanabumenyi. Muri no sekeza rero tuzogira inyigisho kugira ngo nabo bandi batari bwabikore nabo bashobore kwifatanya kumwe natwe, dushobore kugira gushikiriza kure ibikorwa vyacu, ndetse n'imigambi yacu dushobore kuyishira mu buhinga ngurukanabumenyi kugira ngo kumbure itugirire akamaro gusumba kandi kikagirire n'isi yose.